Alvera nkeneye collabo kandi nyene ndabivuze nciye bugufi gose. Yego. Kere kora na Alvera. Musi byasemwe kwa na Alvera muhimbare. Dani uziyumva gute uzekira? Nzoryoherwa gose bro. Ndibaza message yashitse kwa Alvera by the way. Yes bakuzi ba TV urumva ko Alvera muhimbare ndibaza bamaze kuvyumva. Marayika rabazati ninde wabumbura icyo gitabo Yesu mwana w'Imana aritangara kibumbura mwijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baheraho bafata inanga zabo bararirimba ati cyubahiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa n'ibyicaye ku ntebe n'iby'umwana wayiteka uruwigitangaza Yesu abo mwijuru barabihamya bati ikuzo nishimwe n'ivy'umwana w'Imana kuko ariwe washoboye gucungurira Imana data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo mwese. Yes bakuzi ba TV ndibaza wavyumvise just nashaka wumve ko ndi kumwe no muri impimbazamana ndibaza wamaze kuvyumva tukiri ngaho nyene iyi ni cover yaririmbye iri kuri YouTube yiwe by the way turaza kubigaruka ko ariko ndashaka banze turi imbere gatoya imwe mu ndirimbo yiwe nayo nyene imaze novuga indwi zitatu ayishize hanze let's go. Oh yes, 1 2 everybody. My name is Radio. Oh, this is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, and Mr. Radio. I'm back again. Rero. Hamda kugira vyinshi muri entertainment. Hamda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already it's gentlemen. Kora like na comment kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Yes, kuri kamera uri kumwe na zombie cameraman. Ni watuma image uyibona imeze fresh sana. Ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, ni cyagana mukunda muri benshi cyakiganiro kigwa akajyo keza ko kumenya amakuru y'abaririmbyi ko kumenya amakuru y'abakomedie ko kumenya amakuru y'abaririmbyi ba gospel ko kumenya amakuru y'abakinyi ba cinema muri rusangi ko kumenya amakuru ya industry ya Buja Flavor industry ya plus 257 by the way jero kumva kuri micro ishopo radio so promoter wose mugigu atapapa na mwana kugira abe umwana habanza kubaho papa by the way you know what it is. Yes uno musi rero ndi kumwe nomwe mu bigeme asanzwe aririmba indirimbo mpimbazamana ndi kumwe na muti wa Alvera ndi kumwe na muti wa Vestina Dorcas ndi kumwe na Sali uko bien Bien. Ameze neza. Amakuru. Ni meza. Akwita gute by the way bakunzi ba TV reka manzi ndakubwire umwe mu migime turi kumwe arimba indirimbo mpimbazamana adirimba indirimbo zishobora gukiza imitima ya cameraman zishobora gukiza imitima yaje zishobora gukiza imitima yawe uri kuradukurikana makano kanya icyo ndagusaba gusa ni kuza kudutega amatwi urana ko n'umwigeme yambaye neza cyane urazi abaririmbyi b'indirimbo mpimbazamana iyo bambaye bari kwiza si babandi bambara utujipo tugufi by the way ari kwije yambaye ni shati kuyibona ni shati naka sinzi ko arakajipo sinzi ko aragakanza by the way ariko araberewe sana by the way uraberewe sana ariko harako adukurikana ifuza kumenya gender muzi ariko we ndifuza kumumenya bakwita gute nitwa Shela Rachel. Shela Rachel bisigurike Shela Rachel umenga na mazina abiri afatanye ukuntu n'amazina yanje amazina y'abavyeyi bitwa gute ni Rachel irindi Nakirutimana Rachel sasa Shela Rachel navyo
ofete je nakuze bamagara Shela. Sheri Shela. Urumva rero ariho benshi baba batazi na Shela batazi yuko ko ariko niyitwa. Niyo mpamvu narisizeho. Kabisa tukiri ngaho nyene iyo twakiye umuririmbyi murazi ko tubigenza nk'umuririmbyi wa gospel ariko je ndashaka undirimbira haraga kava wakoze kare kuri YouTube channel yawe akindirimbo ya n'abanyarwanda je pense ni ya ko haye bayita gute basha bayita Reobot indirimbo yitwa uruwigi itangaza just nagakava kuri je kanyoheye ndashaka undirimbire kajya gakava imbere ko tuja ku ndirimbo yiwawe. Let's go. Marayika arabaza ati ninde wabumbura icyo gitabo Yesu umwana w'Imana aritangara kibumbura mwijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baheraho bafata inanga zabo barareremba. Let's go bandanya dicyubahiro bandanya none bandanya ndi hasireganye bavuga basi subiramo basi subiramo basi. Marayika arabaza ati ninde wabumbura icyo gitabo Yesu umwana w'Imana aritangara kibumbura mwijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baheraho bafata inanga zabo bararirimba ati cyubahiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa n'ibyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'iteka. Uruwigi itangaza abo mwijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'Imana kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo mwese. Yesu bakuzi ba TV ndibaza wavyumvise just nashaka wumve ko ndi kumwe no muri Ndimbazamana ndibaza wamaze kuvyumva tukiri ngaho nyene iyi ni cover yaririmbye iri kuri YouTube yiwe by the way turaza kubigaruka ko ariko ndashaka banze turi imbere gatoya imwe mu ndirimbo yiwe nayo nyene imaze novuga indwi zitatu ayishize hanze. Let's go. Nimuze tumuhimbaze nimuze tumushimire nimuze tumuhimbaze nimuze tumushimire uwo mugabo nawe uramwemera ego ndamwemera uwo mugabo uramwemera ego ndamwemera uwo Yesu uramwemera ego ndamwemera uwo mwami uramwemera ego ndamwemera nimuze tumuhimbaze nimuze tumushimire nimuze tumuhimbaze uwo mugabo nimuze tumushimire. Wow, Yesu ni ndirimbo yitwa gute by the way? Yitwa Nimuze. Yitwa Nimuze. Hanze bande? Hanze bande? Twese bande?
abantu bose yes ni indirimbo navuga imeze neza cyane ni indirimbo ugiye kuraba ku ruhande rwa video kuri kwese mu kora video mwabujya buryo like uri mu barabara ari kuragenda mu barabara kubera kwese ko wahisemo gukora video mwabujya buryo nibyo nashatse kubera hari yabyo numva umenga muri jewe nyene canke nyene kubera washaka kubwira abantu uri kuragenda ati ni muzi ya uzi kwezi ko mwibabara baca abantu benshi wagenda urababwira ati ni muze mwese baze tumushimire umwana ni indirimbo yakorewe kwa Masterland ntimba ntehenze yakozwe na FYG cyane kubera iki wese mu gukoresha indirimbo kwa Masterland kubera iki wese mu ko yokora FYG kuko na Masterland arazi gukora indirimbo we no tutashinya kuvuga ati reka indirimbo Masterland abari wayinkorera ya gusa na FYG arashoboye yes arashoboye ariko ndashaka kubaza ni kubera ko utashimye ko Masterland ari gukorera ni kubera nasanzeho FYG ya mbere umwana mwiza amakinda bikunda ko dukorana wamubonye gute muri studio kubera ko hari producer benshi abaririmbyi bagenda bidogera ngo baradusuzugura iyo tugiye muri studio mbega FYG kuva kwa Masterland muri Master Music muhamubonye gute muri studio ameze neza bro ameze neza ntabwo yandiye umutima ahubwo yaramfashije kuko ryari ryambere ngiye muri studio yaramfashije aranyereka ati ibintu bimeze uku nuku ntabwo yigeze ambwira nabi ahubwo nyene Imana imuhezage wamukundiye iki FYG aratekereje cyane akajambo kamwe kuri were nimba atekereje akajambo kamwe kuri yubawe cyane kandi atera imbere akajambo kamwe kuri Masterland nawe nyene studio akomeza mukoresha amuzanire n'ibindi bintu bishasha nye kuko arashoboye cyane umunsi uje kuri recordinga Masterland niho yarari oya siyo yarari kabisa ni imwe mu ndirimbo isobanuye iki ku ruhande rwa kuko ni indirimbo irimo message ni indirimbo irimo ubutumwa adibaza mu byumvise ariko arayiririmba ni indirimbo akubwira ati ni muze tumuhimbaze ni muze tumushimire by the kubera ko Imana cyangwa se Yesu yagukoreye byinshi ndabizi yaba cameraman yakoreye byinshi yaba jewe yadukoreye byinshi yaba uri kuri dukurikirana urumva ni indirimbo irimo message ikwibutsa gushimira Imana kuvya gukoreye ikwibutsa gukorera Imana kuvya gukoreye ni indirimbo isobanuye iki ni indirimbo wanditse wisonze iki ni indirimbo nkuko namanda ivuga na majambo makeya naririmbye aka amajambo makeya uyumvirije ashobora kugufasha nayise ni muze tumushimire ni muze tumuhimbaze ofete ndibaza nta muntu umwe kwisinga abayeho kubwe kubera we nyine ubwiwe cyangwa kubera ibindi bintu twese tubayeho kubera Imana niyo mpamvu rero dukwiye kwishimira iyo Mana nari kuvuga ati inze jewe ndayishimire byari gukunda ariko nasize muri rusange kugira ngo nabo uzo uyishimire na cameraman amushimire n'abandi benshi bazotwumva nabo nyine bamushimire hari abaririmbyi benshi bandika indirimbo ukazumva ko inspiration bayikuye kuri bo nyene bivanye n'icyabashikiye mbega wowe hari ikintu cyo cyaragushikiye cyo tuma wibuka gushimira Imana ariho wakuye inspiration kugira ngo wandike indirimbo ni muze impamvu nanditse iyi ndirimbo ni muze iyi ndirimbo kwanza nayanditse niga Neve niga mu mwaka w'9 umva nyine ko ari kera gose rero nafise n'izindi ndirimbo nyinshi nayo ubu nari gushira ku mugaragaro kugira ngo ndaziririmba atari ni muze gusa ariko bivanye n'ingere nafise nuzenya inyota yo gukora indirimbo kumva yuko umenga ubutumwa bwanje no bwamamaza abantu benshi bagakira kubera ubwo butumwa rero niyo mpamvu indirimbo yanje ya mbere nahise ni muze tumushimire kuko nafise amashimwe menshi muri jewe nafise amashimwe menshi ko nyene Imana ikoze ibikomeye ikemera yuko shobora ubwo butumwa nari maranye igihe shobora kubutanga niyo mpamvu naciye nshima kuririmba ati ni muze tumuhimbaze ni muze tumushimire yes ni indirimbo imaze ngira 3 igiye hanze mbega feedback cyangwa se ni kiye kintu bamwe mu bafana bawe cyangwa se abo wipfuje kubwira ko boza gushimira Imana by the way feedback y'indirimbo ni muze ibimeze gute imeze neza gose ari abambwira ko yabafashije ari abambwira ko bayikunda umva
ubutumwa natanze nabwo bwafuye busa mu bisanzwe bariko barabwakira kandi biko bufasha abantu benshi. Iyo uririmbye indirimbo nk'umuririmbyi ariko ukumva ko hari abantu bakwandikira kugira ko yabahinduye kuri wewe nk'umuririmbyikazi niki kintu bikungura cyangwa se bituma wiyumva gute mwako kanya? Icambere ushima Imana, icya kabiri biragutera intege, bigutera intege yo gusenga no gukomeza kwandika ko uba wumva yuko uzorabe n'umuntu umuvuga utumwa ariko aravuga ijambo ry'Imana akabona umenga abantu nibavyakira biramuca intege ofete. Rero n'umuririmbyi nuko nyene iyo uririmbye ikintu hama ntugire nuronke ivyo bakubwira byiza ati indirimbo yawe imeze uku umva biguca intege, ariko mu gihe ubironse biragutera intege kwandika gusenga cyane kugira ngo uronke ibindi bintu uzobaha kugira ngo ibintu bigende neza. Abaririmbyi cyangwa se abaririmbyikazi benshi barakunze kuvuga ko reka tuje mu baririmba reka ndazite indirimbo z'isi barakunze guhura n'ingorane aho benshi usanga batsitazwa na bamwe mu baririmbyi bakomakomeye iyo basavye amakolabo nkuko bagenda babivuga iyo bakoze ibiganiro. Mbega namwebwe abaririmbyikazi ibindirimo mpimbazamana ni zihe silago cyangwa se ni ibihe bibazo umuhura navyo muri kariyeri yanyu yo kurima indirimo mpimbazamana? Ibibazo duhura navyo icambere kwanza ku cyo waruvuze ngo cya COLLABO icyo nabwo ndakizi kuko nta muntu ndasaba COLLABO ndabe ngene bigenda igihe nayisavye nkamenya ngene bigenda nzoza ndayibabwira ngene bimeze. Hama ingorane nazo duhura nazo muri gospel icambere n'uburyo amafaranga, icya kabiri naco novuga mu gihe nyene bitakunze nibiganiro ibiganiro ari gihe nyene usanga ari atari kuronka ikiganiro ugasanga biko biraguca intege izo nizo ngorane ziri muri gospel. Mbega kuba muririmba mutaronka amasho cyangwa se mutitabira amakonseri kugira ngo mwinjize amafaranga ugiye kuraba umuziki imiziki isanzwe n'indirimo mpimbazamana navuga ko bisa nk'ibitandukanye gatoya kugira ngo ubone umuririmbyi w'indirimbo za gospel atumigwa muri konseri akishurwa amafaranga yo kwisubiza muri yakoreje video. Ugiye kuraba video ni video ikoresha uburyo bwinshi, ugiye kuraba amafaranga umuririmbyi atanga muri studio, ugiye kuraba amafaranga umuririmbyi atanga kugira ashobore gukora clip, ashobore guhereza abafana biwe video na mafaranga menshi, na mafaranga adashobora kugarura mu gihe bamutumiye mu biteramo amakonseri, kuko ndibaza ko iyo batumwe muri konseri barabishura. Oya biravana ariko bavuga ko gukorera Imana ari kubuntu. Ni kubuntu nyene rega muri konseri kugira ngo bavuga ngo bagutumire ngo baguha amafaranga shasi ndavyibaza uko je nibiramba ko nabo ndavyumva ko nabwo baratanga umuco neza ko amafaranga bayabaha navyonzi ariko nyene je nkagiye umunsi bizomba ko nyene nzogaruka kandi ndabibabwire mbega wowe baguhamagaye kurimba ku buntu indirimbo wasohoye ku mahera video audio mbega muri ico gihe uzogenda umerewe gute like baguhamagaye muri concert kuririmba ariko for free? Ni byiza gose uko nivyo twahamagariye ariko ngiyo muteye imbere ngo muca ngo mugara ngo mukahuja kuririmba ngo makabaha amafaranga umva iyo duteye imbere muca musigara musaba amafaranga kugira ngo muce kurimba muri concert kandi muzi ko ngo gukorera Imana ari kubuntu ubutumwa bw'Imana mugasigara muhugurira kugira abantu babwumve bakagenda kuriha. Oya sinibaze ko ari wose rega oya nabwo ari wose bavuga ngo bakubwira uze ukuririmba ngo none ikibazo kimwe ubu hamagara Israel Mbonye ku buntu akava mu Rwanda akaza kurimba ku buntu. Israel Mbonye rega Israel Mbonye baravyitiranya Israel Mbonye igihe usanga banamurisha amafaranga ya déplacement n'amafaranga azokoresha ari ino nk'uwaje nko mu Burundi gasanga n'amafaranga bamuhaye ugasanga bizoherana n'amadepense azokoresha ari ngaho muri ico gikorwa nyene wowe abantu bakibaharura nkaho umenga bamuhemvye naho atari ko bimeze ugasanga ya mafaranga yose bamuha yose ahereye muri ico gikorwa nyene. Mbega umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana akwiye kuba ameze gute?
akwiye kuba yubaha Imana c'est tout nabindi kubaha Imana rero uyubaha gute kuyubaha no kubivuga gusa tu ndubaha Imana like uri mu bantu sikubivuga uko n'ijambo ry'Imana yavuga ngo tuzobamenyera ku byo bamba umuntu yubaha Imana rero kugira ngo umubone umwibarire abameze gute rero ari abantu kenshi bakunda kwihenda bakarabira ku isura bakabona umenga umuntu arakijijwe cyangwa ngo yubaha Imana ari ugasanga sivyo ugasanga naho undi muntu ubona nkaho umenga yubaha Imana ugasanga arayubashe rero sasa kuvuga ngo ngiye ngo nobona umuntu ko yubaha Imana no bambesha bro ahubwo umuntu kubaha Imana bivana n'ibiyago muyaga bivana apana kubona gusa mibarabara akavuga ati ngo yubaha Imana cyangwa ngo ngo niyubaha Imana oya guciye imanza umuntu yubaha Imana umumenyera ku byo umubonako kubyo umubona ko ivyo akora niho ubona ko umuntu yubaha Imana. Yes, ni cya kibazo nyene kungena abaririmbyi bidirimbo mpimbazamana ni kuvuga indirimbo mpimbazamana by the way ni indirimbo uririmba kugira ngo zishobore gukiza imitima ya benshi zishobore kubohora bamwe bumva ko imitima yabo yaboshwe ni cya kibazo nyene gute abaririmbyi bindirimbo mpimbazamana bagaruka bakarihisha amahera iyo batumwe muri concert kugira ngo baze kuririmba kugira ngo babantu babohoke babantu bumva ubutumwa biciye mu ndirimbo kuko umuririmbyi araririmba abantu bakumva ubutumwa biciye mu ndirimbo uno munsi ALVELLA ALVELLA muhimbare umuhamagaye nibaze ko aza ku mafaranga ndabizi ko nta hantu na hamwe ndumva bamuhaye amafaranga ariko ndibaza umuririmbyi ari muri management arasoko ko nyene erega tandukanya indirimbo za profane cyane indirimbo za gospel ari muri management barabitahura yuko bariko baramanaginga umuntu ariko yamamaza ubutumwa bwiza sa rero nabwo mugira nabwo wo mutumira ngo ati ngo urumva ngo bace mu amafaranga oya nawe nyene yo bari karagira ko iryo management yiwe mu gusinya contrat baravugana ati amafaranga tuzobikura mu ibi nibe mugasi nibaza yuko bazoba barindiriye amafaranga biteramo aho niba barindiriye amafaranga biteramo bosanga bahombye bosanga bahombye cyane biri no mu bintu rero bituma abaririmbyi b'indirimbo mpimbazamana bageraho babiheba bakaja muri sekira music harabigeme benshi batanguye baririmba gospel ariko no munsi barimba sekira no munsi arabasani by the way mbega na Rachel urashobora gusanga no munsi ari kararirimba gospel ari kugira ngo aronke public cyangwa se ari kugira yubaka izina n'ijwi kugira ngo like akora ijwi byo hama ejo cyo tumona muri sekira jewe oya kuko harabaririmbyi kazi benshi batanguye guco bariho benshi ariko no munsi bari arabasani no munsi batoye ngaha no munsi mbega ku ruhande rwawe nawe we niyo target yatumye uririmba gospel kugiye kuraba ba Medi ba The Ben bose batanguye bari mu eglise ariko no munsi n'abastar n'abaririmbyi bakomeye by the way n'abaririmbyi benshi hafi ya bose benshi cyane batanguye bari mu nsengero bari mu makorali ba masterinde bose batanguye mu makorali mbega Rachel nawe mu misi zatuzomona ari muri shakira atobaye ku matwi amatentire mu mutwe like ari ibintu bibiri ariho gutoranwa no guhamagagwa hari ibintu biba bitandukanye rero mu gihe ugiye muri gospel bisaba kuba ufise intumbero uba ufise y'icyo kintu mu gihe ugiye atanumbero ufise ni hamwe uca usanga wataye nyene uvuga ati ibintu nacyo biko biramarira reka nje mwibi nyene ivyo biko mbona umenga bifise avantage ukaca usanga uvuye mwibi bintu bari bakuzimwo ugasanga wahinduye rero kamvuga ku ruhande rwanje ko abandi nyene sinzi ibyo bari barimwo usanga kumwe wese afise target yiwe ari umuntu avuga ati ngiye mwibi inyo ndondera izina ngiye mwibi inyo ndondera amafaranga ngiye mwibi inyo ndondere kwamamara rero umwose afise impamvu ziwiwe abigiyemo ku ruhande rw'uwanje je impamvu nabigiyemo
so nukugira ngo iki Imana yasizemwe gikwire abantu bose ofite sishobora kuva mvuga ati na déplacement afise kuva ngano mu Rwanda ngende kubabwira ariko ni nagenda kwa muri Master Music akankorera indirimbo y'amajambo yanje nyene ari umuntu wo mu Rwanda azoyumva akamufasha rero je target yiwanje niyo gushikana benshi umugororoka nabwo ari yo kuvuga ngo nyene kugira ngo ushikana abo benshi bisa kuba kumenya niyo mpamvu mvuga ati nyene kuvuga ati ngo sishaka kwamamara nivyo ukunda kuko wamaze kubijamwo bisigura yuko ujya muntu niyumva iryo jambo ry'Imana wavuze azokwifuza no kumenya wewe urinde sivyo rero kuvuga ngo banaka barabaririmbyi bari mwese afite hagati yiwe ni nkuko naho nyine abigiyemo ashobora no kubivamo kongera kandi akagaruka muri gospel birashoboka rero umuntu wese n'igihe ciwe no mbega muri vyikazi bamba gospel mu Burundi niwe wifuza gukorana nawe by the way makobwa wongene ni Alvella kweri ko kine Alvella ndamukunda gusa urakunda Alvella cyane indirimbo ya Alvella nkakunda n'indirimbo ziwe indirimbo za Alvella muhimbara ukunda ndetse indirimbo ziwe cyangwa nazose gusa nyene uko mba nazibagiye nashakere utange message kuko by the way ndibaza mwavyumvise ati je ndakunda Alvella ndifuza ko na Alvella muhimbare akajambo kamere kuri Alvella kugira ngo nimbazo rakino kiganiro azumva yuko kene korana nawe feature Alvella ngene collabo kandi nyene ndabivuze nciye bugufi gose kere korana Alvella musi byasemwe ko na Alvella muhimbare ndani uziyumva gute uziyakira nzoryoherwa gose bra ndibaza message yashitse kwa Alvella by the way yeswe kuzibando TV urumva ko Alvella muhimbare ndibaza wamaze kuvyumva yifuza ko na collabo nawe like ndibaza management yiwe Wema Entertainment yibaza mwavyumvise yuko hari abantu bifuza ko na Alvella muhimbare bifuza ko haba collabo ibintu bikagenda bien Alvella unasikia yavyumvise abaririmbyi bindirimo mpimbaza cyane katwaje mu marimba sekira abenshi barakunze kuvuga yuko bakuze gura n'ingorane aho aba producer hagera aho babasaba kuryamana nabo kugira ngo bashobore kubakorera indirimbo ziryoshe indirimbo zobageza kure mbega namwe birabashikira muri gospel aho usanga aba producer bashobora kugira aho basaba kuryamana nabo kugira ngo bashobore kubakorera indirimbo by the way ari byo bituma benshi bacika intege bagaheba no kuririmba muri gospel sinzi ko bibaho ariko kandi sinibaza ko ari umuntu yo gukorera indirimbo ngo mbakamuryamane wamuhaye amafaranga yawe acha yita make ayo mafaranga acha yita make ufumubaza amafaranga akeneye yamukayamuha amukorera ibintu vyiza ukagenda ku yindi studio hose usanze ari uko oya hose nabwo hoba ari uko ocu biva mbega umunsi byagushikiye by the way uzovyitwaramo gute oya nzotera nahinduye zocu biheba kuririmba oya navyo noheba nzohindura produce FIG unasikia azocha guheba azocha kwindi studio ariko nibaze ko FIG by the way no producer mwiza asanzwe akora kwa master amazigiye kinini cyane umva neza yuko yafise izogeso ntiyari kuharamba by the way watanguye ryari kuririmba gospel watanguye ryari kumva ko ushobora kuririmba indirimbo zigakiza imitima y'abantu 2018 muri 2018 watanguye winjiye studio muri 2020 muri studio ninjiye vuba 2024 nyene mbega ico gihe cyose kweri kutari bwinjiye muri studio mbega habura iki igihe ni cyari bwagere ndibaza ariko wewe waravyifuza ukabura uburyo like cyangwa ukabura kumwe no bikora ego naravyifuza nkabura uburyo nkabura umwanya ico gihe rero wari wumva umerewe gute wumva ko then ushaka kuririmba ariko ukabura kumwe no bikora akabura kunjira studio ntivyatuma ucikine kumva ko ibintu then ibyo uri kuriyumvira bitazopfa bishobotse nyene naracika intege ariko naratahura nyene ko igihe c'Imana kigeze bizoba uno musi vyakunze ni kihe kintu like wumva woshimira Imana
zino shimira Imana ni byinshi ariko nyine ndashima Imana aho igejeje ikora kubera sinari nzi ko nzoza ngaha ahanya kuri Roy TV ariko urabona ko byakunze konza rero ibyo byose ndabishimira Imana. Ntiwaruzi ko bizakunda ko mukana collabo na Alvella none yabikunze byakunze Alvella muhimbane Alvella gusa ndazi yatwumvise then kurike abarimbi bari ba gospel benshi usanga bakunda Alvella abikora neza ni umwana mwiza ngo basigaye agara ariko oya nabyo ndamubona Yes reka ndagushimire sana imbere ko turangiza kino kiganiro nakaye kajambo kamwe wifuza kubwira abagukurikirana cyangwa se bamwe bifuza kumva indirimbo zibohora imitima yabo indirimbo zituma babohoka. Cyambere no basaba nuko woza barasengera abaririmbyi bose kuko nyene ibi byo bahura navyo ni byinshi. Hamica kabiri naco kudushigikira bakajya ku macano yacu bagakora amasabone amakommentaire partage n'ibindi byinshi kugira ngo ubutumwa buze burashikira benshi bashoboka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup nawe. Yes I like urubuga rwa YouTube ukoresha like kuri Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Let's go. Imbuga nkoresha YouTube, TikTok, Instagram. Aho hatatu ni Shira Hashel no kuri Facebook. Shira Hashel Kristo gusa. Shira Hashel Kristo gusa. Nasema Kristo gusa. Handitse Kristo gusa. Kuri TikTok handitse Kristo gusa. Kuri Facebook gusa. Kuri Facebook witwa Facebook gusa. Kuri Facebook gusa. Kuri Facebook witwa Shira Hashel Kristo gusa. Kuri Facebook witwa Krista Shela. Krista Shela gusa. Seigneur. Shela Hashel Kristo gusa. Shela okay. Kuri Facebook witwa Shela Hashel Kristo gusa. Yego. Asigaye ni Shela Hashel gusa. Byonyene. Asigaye ni Shela Hashel gusa. Ako gusa nakari kuyonye. Ngo kuri YouTube twashera Hashel akonyene gusa. Akonyene gusa. Kariko kuizina.